Shalom shalom, ndabaramukije mwese amahoro y'Imana bane nawe. Nizera ko muguwe neza. Ndabaha ikaze mu kiganiro Intahe yacu mushikizwa nanje Alain Jospin dushime. Muhora mukurikirana kuri Facebook na YouTube ya IMMORTEL GSJ. Hama mu kiganiro Intahe yacu tukaba tuyaga ico bita ijambo ry'Imana. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo muzomenya ukuri nako kubahe ukwidegemvya. Muri make muzomenya Kristo nawe abahe ukwidegemvya. Kuko bivuga ngo uko turushiza kwihweza iyo ishusho ya Kristo mu ijambo ryiwe turahinduka tugasa nayo. Rero kugira ngo tugaragaze intahe y'ukwidegemvya, intahe y'amahoro n'umwidegemvyo muri Kristo Yesu, bisaba ko tumenya ukuri, tumumenya gusumba. Niyo mpamvu kino kiganiro duhora twicara tukayaga ijambo ry'Imana. Rero tudatevye reka dutangure ikiganiro cacu nyezina cuno munsi. Mu kiganiro cuno munsi tugira tuyage ku kintu bita Imana ya Aburahamu. Tugira turabe Imana ya Aburahamu. Imana ya Aburahamu. Aburahamu n'umuntu yaciye kuri nosi ku bantu batazi Aburahamu nibaza ko ari bake, ariko Aburahamu niwe sokuruza w'Abisirayeli, niwe ihanga ry'Abisirayeli canke isezerano ko ihanga ry'Abisirayeli canke abantu bose bo kwisi bazohezagirwa biciye muri we. Rero tugira turabe nero iyo Mana ya Aburahamu. Tukuvuze ngo turabe Imana ya Aburahamu ni nini cyane ku buryo tudashobora kwivuga yose, ariko tugira turabe bimwe mu bintu canke kimwe mu kintu twomenya kuri iyo Mana ya Aburahamu, ku buryo bakubaje ati mbega uzi Imana ya Aburahamu ngo tushaka kuvuga ati ndayizi muri buno buryo. Nijo tugira tuyage. Rero reka dusome Abahebura igice ca 13 ku murongo w'8. Hava ngo Yesu Kristo uko yararejo n'uyu munsi niko ari, niko azokwama ibihe bidashira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uko Yesu yarari, uko Imana yariri, ko Yesu Kristo, Yohana mu gice ca 1 ku murongo wa 1 avuga ko Yesu niwe Mana, ko yahoranye n'Imana kandi yari Imana. Bibiliya ivuga ngo uko yarerejo n'uno munsi niko ari. Mu byo rero twomenya ku Mana ya Aburahamu, muco twomenya muri kamere y'Imana ya Aburahamu canke Yesu Kristo, muco twomenya kuri we nuko ari Imana idahinduka. Ni Imana idahinduka kandi ni Imana vy'ukuri idahinduka. Dawidi yaravuze ngo narakuze none ndashaje, sinigeze mbona umusavyi w'Imana yahebwe canke uruvyaro rwiwe rusegerereza. Bisigura ngo uko Dawidi ntiyavyiravye ko gusa, yabiravye ku mageneration. Ndibaza yatangiye kubiraba kuri isi, araraba asaraba ati papa ntiyigeze ahebwa, natwe uruvyaro rwiwe ntigwigeze rusegerereza. Araraba kuba banyi bari baserva, novuga ati bakorera Imana, barabizigirwa imbere y'Imana. Afati vy'ukuri nasanze ico bita denominateur commun, ikintu bisangiye canke ico bihurirako, ico vyose bigabugwako vyose, nasanze ari Imana idahinduka. Uko yagiriye neza umusavyi wayo wa mbere, niko agirira neza n'umusavyi wayo wa kabiri, niko agirira neza n'umusavyi wayo wa gatatu. Rero iki kintu kukimenya birakomeye, kuko hari igihe duhura n'ibihe ugasanga ivyumviro vyacu biriko biradukura ku kwizera Imana, tukiyumvira ati mbega Imana vy'ukuri iri kumwe nanje, mbega Imana burya ntiyoba yarantaye. Ariko Imana yavuze ngo urubura bwanje uno munsi ndakuvyara. Yavuze ngo nyina yo kwibagira uruvyaro yawe uruhinja yawe, ngo ivyo birashoboka, ariko jewe sinzoguta. Bisigura ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana iri nyuma y'ijambo ryawe kugira ngo irishize. Nimba hari ijambo Imana yakubwiye, nashaka ndakubwire ko Imana idahinduka. Wowe urashobora kubora bivuyemo kubera Imana ishaka yaragusezeraniye umwana, uriko uraraba, uriko uragira muri menopause, nturavyara, utangiye no kubivamo. Wewe urashobora kubivamo, ariko Imana ntishobora kubivamo. Imana ya Aburahamu niyo yabwiye Aburahamu ati nzoguha umwana. Umugore we wiwe Sara yaravyiyumviriye, aravuga ati Imana ivuze ngo izompa umwana. Nayo na Sara yaricara atwenga, aravuga ati Mana uvuze ngo uzoma umwana. Nawe nyene ntiyavyumva neza, kuko yaravyiyumvira kumva umenga biramurengeye. Ariko ku rugero rwaho Sara bivamo, aravuga ati burya rero Imana burya yatubwiye dukoresha ubwenge, reka tuvyare kuncoreke, umwana azokwitwa gwacu. Ariko sivyo Imana yari yavuze. Rero Imana yacu ni Imana idahinduka, ni Imana uko yari ejo none munsi ni kwiri. Uko yakubwiye n'uno munsi ni kujya nyene ntirabihindura. Ijambo ry'Imana ryama rihamye. Rero no munsi reka twizere Imana, tuyizere nk'uko ari Imana idahinduka kandi ni kwiri. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mu Bahebura igice ca 11 ku murongo wa 16 haratwereka ko abantu bose bizigiye Imana. Imana ntiyateterejwe no kwitwa umwana, no kwitwa
imana yabo. Uno munsi nawe imana irashobora kugukorera ikintu mu buzima gituma imana idateterezwa no kwitwa imana yawe. Good, bivanye n'urugezo wiyizerako. Nashaka ndababwira urugezo wizera ko imana nigo igukorerako. Uno munsi ndiko ndavuga imana ya Aburahamu, sindiko ndavuga kubera iki ntavuze ngo imana ya Lazaro yaragiye mu ijuru, ariko hari urugezo atagaragaje kuri nose, suko yakoze nabi oya, ariko imana hari urugero ugiye kuraba mu bantu bose. Paulo yavuze mu gice cya 11 yavuze naka yagiye aravuga abantu bagaragaje ubuzima buri supernatural, ubuzima budasanzwe kuri nose, cyangwa ngo aba bantu imana ntiyateterejwe no kwitwa imana yabo. Iyo wizigiye imana ikugirira neza, kandi vy'ukuri ntiteterezwa no kwitwa imana yawe. Good, uturabe kuri programmation cyangwa ku munsi batanga amanota. Abavyeyi hari ukuntu umwana abaye wa mbere, umuvyeyi niwe akubwira ati urazi je ndi umuvyeyi burya, ariko iyo umwana yabaye wa nyuma bati uyu muntu aje baranamubwira ati just burya sigwa ngo urumva akabivuga afise n'ubwo, kubera ko n'umwana uyu mugabo arateterezwa no kwitwa umwana wiwe. Rero imana yavuze ngo ku bantu bizigiye imana ntihinduka. Nimba yarabibaye kuri ba Aburahamu no kuri wowe iyo biba, sigira ngo ntizoteterezwa no kwitwa imana yawe. Sigira ngo nibaza muri quartier bakaraba ico boraba bafatiye icyo cyose bafatirako, imana ntizoteterezwa no kwitwa imana yawe. Haba mu butunzi imana ntiteterezwa no kwitwa imana yawe, mu magara meza, mu mahoro, mu kugororoka, mu ngeso nziza. Ku bantu bose bizigiye imana ntiteterezwa no kwitwa imana yawe, kuko wayizigiye. Rero dukiye kumenya ko imana idahinduka. Igihe cyose ushize ivyizigiro vyawe ku mana, imana ntihinduka, ntizogutetereza. Ivyo yakoreye abandi abatwo ugiye gusoma mu gice cya 11 cy'Abaheburayo, urabona abantu benshi imana yagira akorera ibitangaza, bakoroye umuriro, abahinduye abahagaritse izuba, umuntu agahagarika izuba. Kiyumvira n'ivyagenze go yari yizigiye imana ikabaraye ikavuga ati vy'ukuri sineterezwa no kwitwa imana yawe. Igihe cyose umuntu yizigiye imana ntiteterezwa no kwitwa imana yiwe. Rero ni imana idahinduka. Uko yabanye n'abajya bakera, nawe irashobora kubana nawe. Imana yazanye umwana kuri Sara, nawe irashobora kukuzanira umwana. Imana yatanze amagara meza ku mutama yaramaze imyaka 32. Sibyo nimba yamaze imyaka 32, nimba yagiye afise imyaka 20, yarageze muri 50 n'ingahe. Imana yaramukijije, nawe irashobora kugukiza. Nashaka ndakubwire ko gweri no munsi tanga urushiriza izigiro vyawe ku mana. Ni imana idahinduka, ni imana idahemuka. Bibiri ivuga ngo nubwo twege tutuba bizigirwa, ariko yo yama ari umwizigirwa. Rero ndabashimiye cyane ku kiganiro Intahe yacu mwashoboye gutega amatwi kuri no munsi. Twize imana ya Aburahamu ni imana idahinduka. Ico yakubwiye kigumye izogishiza, aho yakubwiye kuzoshika uzohashika. Wewe nubwo wabivamo, imana yo ntibizobivamo. Na niyo mpamvu ukiye kuyizigira. Twabonye ko abantu imana yashingiye Intahe, abantu imana itateterejwe no kwitwa imana yabo, nuko bayizigiye. Icyo bari basangiye barayizigiye, maze imana bakoresha ibitangaza ku buryo nayo ubwabo ibiravye yumva fier no kwitwa imana yabo. Nawe imana irashaka kugukorera ibitangaza ikaba fier no kuba uri umwana wayo, kubera ko wayizigiye. Ndabashimiye cyane ku kiganiro Intahe yacu mwashoboye gukurikirana. Ndanabatumira ku kiganiro cy'ubutaha. Kino kiganiro kikaba cyabafashije, gerageza ukirungikire mugenzi wawe kugira ngo nashoboye gufashwa. Mwarahezagiwe.